Atakuzuzwa gute? Nitwa Lino Jumvu Kuri. Muri wo mu Kayanza. Abantu bari buraya bakwakiriye gute? Neza. Rero ko yanje nsenga ndizera Imana avuga ati wariryamye ku mwese yaraginye bihari ko bimufunda. Abo nababwiye gusa. Arabona abwiye ati abana ready. Abarundi kazi ni beza byata. N'abari hano ni beza birenze. Ya. Nje urundi rukoba oya. Urundi rukoba wapi? Hasi. Nko kujya muzungu usanga nabimva ikirundi. Agaca vyumva. Ino hara kera kanu kizuba. Bwa mbere rero sasa. Uko turatembera n'abo twazananye bose ba Pole ba Miri bande. Chanda kusama tulisambiri. Ladies and gentlemen, we are in Europe. Exactement in Belgium. Hama uyu munsi mfise umu artiste wanyu mana wanje we twaduhurira mu Burundi mugabo no musi ndamubazaniye ari i Buraya turakanye dufise imbeho mugabo nyene ko dupfira pause. Anyways, tumwakira mu kiganiro Lino G. Hi. Hi, how are you? Neza. Mwana yamenyere Buraya yabaye umunyaburaya. Uramubona wewe? Bamubonye yitwa Lino G. Lino G nko mubizi ari muri Europe, ari gukora concert na Dramati na Joel tariki 3 z'ukwezi kwa kane hano mu Belgique. Banza ramusikanza bakunzi bawe. Abaramukije cyane. Surtout abantu bari muri Belgique. No mu Burundi. N'abari bahaje. Oya baramukije cyane. N'abari bahaje bakoretse urukundo. Merci beaucoup. Thank you for coming. Abatakuzuzwa. Tanjani rugaza inje tu. Atakuzuzwa gute? Nitwa Lino Jumvu Kuri. Muri wo mu Kayanza. Go from Kayanza to the world. To the world. Yeah. Ku mpande zine z'isi. Uyu munsi uri ku mugabane wa Buraya. Ari umuntu ambwiye ngo nza kukubaza. Experience yawe ya mbere mu ndege ari imeze gute? Sibwo bwa mbere je ngiye mu ndege. Ngakanga. Ni bwinshi cyane. Nongana narahaje gusa kesi nababwira nzana. Waramaze kuza ino Buraya? Yeah. Aha, waza winyegeje mugabo. Nzari bikene ko mu bimenya. Guriza bikene ko tubimenya. Anyways, uyu munsi baberekana hano turi. Jewe amusokanye. Yansokanye jabo. Ama partie favori yanje i Buraya na park. Surtout arimwo imbata mu mazi kora ko nakuze mana mudese hani bakavuga ati ninakura ndashaka kugenda hajya ahantu hari amazi arimwo imbata ngana akuzanye rero wabonye yasohokanye Lino G. Soit on va s'asseoir où hajya hari tumbombo n'uduce hajya ni so Bese na hano twicara hano hari ubwato yari nsizeho zijya mbombo karibu dîner romantique oya simbombo nizo usikajua chozeza Bujumbura we Orakanye. Karibu mu kiganiro canje na Lino G cy'Uburaya. Yari introduction. Ubwa mbere hajya yari introduction. Kandi ko turondana twicara hari tumubona imbata sinzi ko muziba zagiye kugama. Kugama imbeho. Lino G meze neza. Ni fresh. Amakuru ya. Ndashima. Ibura hagufasha gute? Neza. Ese. Umbona gute? Hawe uri mushasha rero gishika. Arikanyakira. Uri titre kiganiro Lino G yakiriye Hosy Uburaya kandi maye yabinyemerera ati none mabukuzoza yaje ati ndi mabuko wiwe abantu batari babizi narabimenyana barabizi abantu barabizi twarabivuze ubuheruka ari bashaka kuba takiravye kiganiro Jani mabuko ari Lino G bagumambira mabukuzoza yagenda kwakira Uburaya rero yanyakiriye hariho abantu Lino G bashobora en tout cas benshi vraiment naravyumvise nkiri hariya nagumarezo bagiye bumvise ko baronse visa en tout cas mu bantu bagyoheye abantu benshi baronse visa yo kuzibura ikintu coroshe hari gihe nyene ubona ibintu bikunze ukaca bibaza ngo ibintu vyari vyoroshe kora kupita twufise igihe cyo titre mugabo kuronka visa n'umuntu ashobora kuba afite ibifaranga vyinshi mugabo gasanga visa baremwiye wowe procedure yawe baragenze gute gato numuhezagiro w'Imana nje ndasenga ibintu byanye Imana bibirimo cyane gose Nigari wa wumvise inkuru yuko ushobora gutumirwa i Buraya mu Belgique
hari mu kwezi ashobora kuba byarabaye ugambere bikanka ari mu kwambere 15 mu kwambere 15 z'umwaka nyine ubwo Paul yamamagaye yego ambwira ko dufite show hano and then sinari Bujumbura jewe nari ndi ruguru turamukarande baravugana yego ako sinumva ko biri serieux ko ushaka gukunda mugabo kenshi byaragiye byaratana nagomba kuba naje ngaha kenshi biranga bagwa ama promesse no baba shintu twagiye turahuza ama contrat canke you understand ngiye kingereza iya hari abantu tukora ikiganiro mu cyongereza cyangwa mu gifaransa abona rero ako tugikora mu kinyarwanda mu giflam ngo tugikora cyane mu giflam ngo amenyere n'igiflam twa tukora mu Bujumbura ni kwitanganyika reka twicyo mu cyongereza mutari okay my question is no let's go back okay turabihebye tubyibagiye sawa turabyibagiye wavuze ko kare hari waragerageza inshuro nyinshi kugira ngo uze babaragerageza gutumira biga biranka abamama biranka kubera ko mutumvikanye gutuma amafaranga abandi bantu bakubwira ati tweke wanse kujibura ni opportunité naho kuzana ku buntu bw'abashoka kusabira visa ni avantage kweke utigeze ubona mu avantage nko bandashaka kubibona mu avantage kuzuka gukora biro nke opportunité yo kuziburaya hanyuma bitatu ikindi gihe baguhembe neza je ndasenga nizera ko Imana ibintu byose yabiteguye ko bizogenda si buraya si hehe ibintu byose mbona ko igihe cyabigeze bizoba ntabwo ushubira ibintu sinenge mu bushu ntabwo rimwe mu bushu uri mu bukonje ngaha uri muri climat yawe afite je ndizera ko ibintu byose bifise umwanya bizobera rero sinshaka kurashinga ngo tugaho tujiburaya canke umunsi rero wumva ko ibiganiro bina Paul bigenze neza d'abord Paul uramwemera yego je tumaze ko ibintu byose byinshi byagenze neza ndabikwaje kubera ko hariho abantu bashaka bamuvuga twamaze kuvyumva nawe yari yarahagaritse gukora ibiteramo kora nyine izo mpamvu z'uko agaragaza gukora ibintu hama bikaca byakigwa ukundi kuntu none ndakubaza ati est-ce que Paul uramwemera ngatwumve point de vue yawe byatari ni nkingi imwe mu nkingi zigize umuziki wacu ivuyemwo ahaca byumva yo mu Kayanza kamugeze Burayi yomba bisanzwe mama wanje gumana telefone warashitseyo uri Buraya nikira mahera sindayaronka ngo sindayakora ko ariko ndi ngaha tu aje gukurungikire ko abavyi bacu bamumengo bwibura bagiye gutora amahera ucigatonye ntayahari uza kubitubwiranya manzi bindira bishike hiyo turagera twashari mu Burundi okay agira ngo experience tukiri Cristal twashari Cristal quand même iyo umuntu asabiwe visa naho je bigeze bagutera hofi ni gambira usavye ucura ibacu bitanga imigisho no vy'iwacu baragukatiye no never usaba rimwe baguha yo mana ndikondishima ni ibintu bw'Imana mu zina rya Yesu bari basanzwe banza ntibamfana n'abandi abazungu babonye muri show bari bamuzira Melanie ko bamwe cyane bazo ko bamuzi feedback ko bamwe ntibisa si bimwe abazungu babonye yari abamfana none cyo ni muziki yanje iravuga sana abazungu baje muri show bari buti ambulance ntwazibonye hajya bako bararaba wese wari none bako bararaba bararabye byata uba abazungu baragufana bya birenze niyo mpamvu baguha visa batanze nibo benshi muri show sira muri ama video barayibonye twarasohoye video yayo mugabo kameme nshaka kutubwira ukuntu wiyumvisa guhaye visa ko nabonye igihe cyabo nicaga bazoronka pe deje badepoje dossier yawe hasigaye kwezi n'inusu gutyo kugira ngo bari gusigaye ni kwinshi imisi mikeya ukuri waragiye ubuntu friend cyo ndasenga sabwiye ko nina kubera umukwe zomeze neza masengesho mingi sana nagirira umukwe deje niwe ndiwe Kora gitanga kunyihinduka oya sino kuyenduka nzona ndamuzana yego nzomuhamagara ahubwo ndamuzana tamudeclare umunsi ubona visa muri passport yawe shaka kumbwira experience wewe abantu bari hafi yawe hari mugatondo kumwe na Jo na umva twe gisobera rimwe na Joel Amiri nande wundi na Jeff twari batatu abandi bose barankiye ama email njewe I was sleeping when nararyamye nevyinshi nari nkiryamye acane phone randri injira muri email uraba abandi bose bayungitse muri groupe ko baba na drama twari kumwe nawe bose babahaye raba nawe
hari nko mu saa 5 y'igitondo guca ntari bwo mbyuke ngiye narisanga bamaye akameye like hari mu ijoro hari mu gatondo saa 5 mu saa 5 guca asubuhi bisagura naragiye warafite ubwo ko ashaka kwiba nabonye abandi babima niko numvise nabwo ati nk'ubu nanjye bashize hasi kandi abandi babahaye mugabo bose abandi bose baramaze kuba message yo ko baronse rero ko yanje nsenga ndizera Imana avuga ati wariryamye kumwe Yesu yaragenye biba hariko abimufunda yisinzira ati bamugira ukwizera wari wiryamye ucubona baraguhaye visa annonce yihaye umuryango w'abavyeyi abagenzi nta muntu nayihaye abo nababwiye gusa arabona abwiye ati abana ready twagiye ati ndagiye burayi ari indirimbo agonye posting ya Satbim D'amour sans vous voir. Niko wari bivume gati agisigura iki? Sina Faransa ndinje. Mega yavuze j'avais peur de mourir sans vous voir. Yes I'm coming. Kana gataho. Akora gataho. Ebi naho j'avais peur de mourir sans vous voir na gataho. Bisigura? Na ifite ubwa kuzofa umusuga ntababonye babirigi. Habonye abakoroni. Sans vous voir. Okay. Karimwe. Karimwe. Gakwe. Mukonjagira mama. Ani sawa. Agira barabaje. Turazivuga. Dutegeza kuzivuga turi buraya. Turi buraya. Anyway. Ako twakwa twatembera ahantu harenze aho ngo turi Bujumbu. None ndacaraha. Sawa. Ako turi buraya tashaka location. Turi buraya baraza babonye imbatana ari imbata ziri mu mazi Bujumbura ntazi hari. Naho ubu bwato mumaze kumara kubura mwebwe. Oya. Yo Swat. Ako azoba nabone. Nindagareke tukare hapo. Apa wana muri ndasu. Genge yanje. Na famille. Abavyeyi ni baje bari mu Kayanza. Baki bakaye. Yaza kuno. Abavyeyi naho barasenga. Nje igihe namubwira mere ko ngomanze hano yambwiye ngo uzompamagare. Ugomba kugenda gusengera. Ako sinamuhamagaye. Nabyibagiye ko stress. Naye kumuvugisha nashitse hano. Atambwira nagusengeye. Naho utamamagaye. Ako yarambwira muhamagare before ko mva muhira. Urugendo? Ni kure. Ni kure cyane. Byarakuruhishije. Byarakunze kuryama? Turabimenyereye twebwe. Eze. Rero byatubwiye ko mu ndege hamenyereye. Uri sûr? Nese maze kujo kenshi. Ugiye? Mu bihugu bitandukanye. Ugiye mu Kayanza? Ugiye he? Apana ndege ndi bakingi bagendera muri last time now. Apana yandi n'abanyakanza mugira mutuzanira. Apana kajugujugu. Je namaze kugenda ahantu henshi gusa nuko so nabivuga. Nako kutabitubwiye. Kana mba ntagiye gukora ibyo mushaka. Ugiye kugira. Anabivuze ko anje gukora iby'umuziki n'iki. Ugiye muri business zindi. Okay. Muzanye umukobwa wawe nta kibazo. Sinamaze kumuguha. Namaze mugi kibanza ndafite ubwoba mbwa ntacu. Bwiki. Kuri buraya. Ngona suri Bujumbura je. Nzota. Yavuze ngo sinzota. Ako ninaje bakuvuze. Barabivuze. Nango ntuzota. Yego kwera. Natwo manga dukora iki? Wasanze ameze. Ni heza? Heza. Hari abantu bafite umutima mwiza benshi. Cyane bari serviable. Abana be. Cyangwa mama lift uraguha lift. Simodoka nga. Ufite imodoka? Nazo bage mwayibonye yavuye mwe. Ari imodoka y'ibisazi. Yego kwe wayibonye? Nese ndayigura nkishika. Nese ngura. Ndakora ni wataye uje bagacha kubora muri. Muri actis zambaye ba. Hera zipo. Umaze gutembera he na he? Sinowamenya ko before you kona bien sûr concert angana batwa bagutembereje gato urabona mu Belgique ngene hameze. Twabonye amafoto uri mu barabara. Ariko nshitse hakanye cyane. Imbero nje ibintu byanje byata. Nambe ukunda nka jewe. Hasi. Ndayanka sana ve. Ntiwava mu nzu donc. Tukishe twatembereye gato. Ariko mu nyuma nk'imisi bireze imbero yambangamiye cyane njewe na Joel. Aho kwikorera imiziki nye twiposhe rece. Kuzibura hama ntutembera bujya navyo n'uruhombo. Twatembere? Mwatembereye mumaze nk'imisi ngahe? Umunsi wa mbere tugishika amwe n'imisi ibiri heze turatembera kandi umva akurikira cyabasho.
ubu gusa twaramenyereye ayibona uri hanze afise imbere hafi y'amazi nyinshi mugabo ndamenyera vraiment na jewe ubusirimu gukora buramfata nambaye amakoti yo kuberwa nambaye amakoti yo kuberwa neza agakoti kawe babone ko karagasirimu anyways concert imeze gute nibaza ko yari experience yawe ya concert nini yo koze mu mahanga ikintu yari cyambere sinzi ko bimeze nk'abandi mugabo hari gihe ugira agapani cyane amastage arasa akabantu si bamwe imico si imwe abo batandukanye gusa n'abari kubera wintu ako amastage yo nazo ugerageje kuraba ukuntu utegura ama concert yawe yo mu gihugu na concert wateguye na concert wakoze nga mu Birigi wabiteguye cyo kimwe canke haba harimo difference hano bari bambwiye ati abantu rero bari busy cyane n'ubuzima urumva bisaba ko ukora ibintu byo hejuru cyane ncyanda ndivyo nateguye nkiri Bujumbura bica birapasa abantu bavyakiriye gute uri kuraraba gusa wari uri none babwiye twebwe turabona iby'inyuma mugabo hariho energy nawe wakira uri haga imbere urukura performing bameze neza nabikunze kabisa hari abartiste harabaza Lino bakazi no ugasanga ama concert barakoze ama concert nta benshi haje abantu biti haje abantu babaye benshi ugasanga ni 50 kandi promotion zarabaye iby'Ubujumbura mugabo barakoze concert hari abantu benshi cyane mubabwiye ko abazungu asha kwaruko ama ambulance mubabwiye bavuye kandi Canada abavuye muri Swede ambulance zarakoze byataye barakomeretse mbese Michael Jackson turaje cyo kuri stage inyuma ya Joel abantu barasaze c'est vrai abantu baragiye kwa kuri twagira hariho nakandi kantu k'umuntu batari bwamubona amaso ku yandi bakamubona kuri stage haba harimo ka plus kari hejuru abantu ko bararyohewe cyane vraiment byataye byose bimeze neza Joel yagize ibintu bya fresh dramatique warahamenyereye na inde wundi mwana performance ziri muri kumwana na dramatique kandi ya indirimbo yanyu ni legend ni legend kandi ibintu byo amaze kuri mwana araririmbanye nawe ugerageje kuraba abantu hariho abantu byo twahura baje inyuma muri backstage bazanye ngo ama gifts n'ibindi byinshi ni ibintu mumenyera cyane n'ibintu bistress surtout iyo Bujumbura niko bimeze ni ba stress ni baruhisha ni you have to accept that for vyakirenya niko ubuzima bwacu bupanze hari no bagukunda bya danje rero nshobora kubinyura nabo umwanya w'ubutezo kuboneka je hari experience mpurangira iyo ngiye mu mahanga nawe uri umusitari byatari aho sama foto barakurembeje nta kibazo J'abafaranda bakunda barabizi ko duhuye ni chance yo guhura nabo kuyambirana nabo kubabona kandi abantu nabo ni kure cyane ni kure simanzi no kumusunga nzo babona mva ni chance imana ni bakimana ibingiye guhura nabo abeshane bakoze ibiganiro gusumbya mbwa batarashikana yego cyane ni c'est la chance c'est la grâce ni chance rero hariho ama experience gara no wacu twebwe nawe urahezagiwe byata sana basanga yacu na terrace kwata kukwizera dufise nagenda kubaze ku experience yewe n'abafana hariho abafana muhura ukabona ko nagusigiye souvenir ko tazopfa wibagiye ugati je uyu muntu sinzomwibagira nawe mu bafana mwahuye ngahaye na experience yahi wahuye nayo n'abafana bawe ari inoubliable soit mwibarabara soit niba waragiye muri gare du midi soit niba hari ahantu henshi usanga harabahurira abarundi benshi matonge hano gare du nord no mu France hari part gare du nord tuzojana yego kwe tuzojane pa nare chitubagini partie 2 Jana jiga nagaze kubwira umusoko ko uzoje buramwa muri umwana cyane hari uko nivyo nabikubwiye ubuheruka ngira mpagarara jewe ndavugishwa kaise abayobozi nabikubwiye wambwira last time nakubwiye ati wowe mwaka uzogenda i Buraya uza gukora concert Buraya wakombe ko ndondera cyane ndabwira ati nta byata none waje uvuze ngo gutya urumva ukuntu meze sinabwiye ko nsenga jewe none jewe ibyo nkwanda byize naraprophetije Imana ikikora mu kwizera no mu masezerano ya hage hari ukuntu Imana isezeranira abantu muri ways zitandukanye byaga naravugishije ugati nkamvugishwe Lino mu mwaka uza azogira concert i Buraya nane byakunze ubwo mu 2023 hose twaragerageje cyane kuba naje ariko ntibyakunze maybe umuntu wari umwanya wanyawo kumba ndi hano voilà rero mu Faransa ahanye bashaka zo gutumira inshallah
ndavugishijwe kandi turaje naho nyene baje gukora concert turakora abafana bacu hari abafana bawe benshi nawe ni benshi je ko mbagiye gukora ibiganiro ese abafana none n'abafana n'abafana ngira ama experience yawe n'abafana bawe ngaha bibura yakora ko baratandukanye gose nayo Bujumbura bari très différent nayo Bujumbura tubabwitswe aho ngaha bameze gutyo abino c'est vrai abanagukunda mugabo shuki mina za vibe yo mukayanza ugenda ugakora shu abantu wowe ntibagushuhiye barashushe abino niho bashuha cyane bashushe mugabo it's not the same kwa ko maybe abino bafise ngira ngo amahera no niko bavuga nuko mu barakora nta muntu aba yavuye Bujumbura azi hano umugubu baraje ariko se harimo abantu benshi bavuye Bujumbura benshi rero baba hano baba bafise amahera yabo nabo kandi aba boss ntibagiye gwaca kimwe n'abantu badafise amahera mugabo nabi wacu bagiyegwa kubera wacu bafise umutima wuguruye cyane yego mugabo nabo ngaha barafise urukundo barashigikira baba bashaka kwereka ko baba bavya ubuzi bwabo ibiki baba banakure nakure twakorera ama concert bwabo bakaza ahubwo rero warazi ikintu kimwe nshobora kuba niko ndibaza ushaka utarahuye n'abafana cyane utaragiye cyane mu bantu no nivyane bankundiye ako yo banyemerana kubikora c'est vrai kubera ko jewe experience ifise nga abafana ngo bino nibo bashobora gose kurusha bari iwacu abino umve aragukwega ku nguvu hari ku mama cyo twatse gushwana vraiment kubera nimba zobona kino kiganiro ndamuze imbabazi kubera ko twahuye ndikao turagusavye imbabazi ngira ngo hasi acarankwega ngo ndamutse table yose kandi bagukweze savye ko gira hahagara nka 10 minutes nanje nayo napfuye raniriwe muri ivyo umunsi wose ndamubwira ati kuri muvye numva ndushe cyane ndabanda nuko ababari atubabari gusa nuko barekana urukundo bararyoshe ako je nuko ngira ngo nabandi hanze cyane save akubuzanga ubustare buragoye none abafana banyu muzohora guti biburaye mu masho muri show kandi muri backstage turabona tubaririmbe nibaza ko gikuru bashaka kumva umuziki barashaka guhamagara ama private party zabo muhiraye inshallah mu baririmbire mu mafwete tuzobikora nabyo Imana yabikunda hari abantu rero bakora guharura iminsi nk'uko kumwe kwa Sabye Unone ko sire ntiyaheze ko dataha ndacafite igihe hano amezi 5 bagwe bakubise viza y'umwaka imyaka 2 bakubise viza y'imyaka 2 2 ans ya ninga imyaka 2 kuri kintu aragira no kuri Facebook baje abantu banyu kandi inshallah ndafise tour ya Europe yeah this time around ubunyene ako I have to go back home gato ndafise ubundi muhira ngomba kujya gukora n'abasabana na peshi nca umwe waramusize ngenda mushira amashokora voilà amacengaro nibaza ko aronse abazungu mugabo bambwiye ngo aronse umuzungu amakuru bayampaye rinoje abarundi kazi nibeza byata n'abari hano nibeza birenze ya nje urundi rukoba urundi rukoba wapi hasi nko kujya muzungu usanga nabimva ikirundi agaca vyumva Weza ni vera muzungu kandi n'abarundi kazi abarundi kazi nibeza uzukunusa Darenz Darren mugari entretemps sinzi ko muramubona inoje yagize ifashe ziburaya era ngamboy kandi uko nambaye shap nava ndayikura mu kanya yikura aya reka ndayambaye ako barambona wagize umubiri ebana wa buraya murako kora miganga mama uraje subira Bujumbura ucugira ucugaruka kugira bisire abantu ko muramutaga iminsi ngo yatorotse ngo yagize nti asinatorotse ya ngo agira nyike ngo agira girene umusanga byo ngini duhaye umuntu ariko abantu benshi maybe nuko batatuzi ko twe tubayeho mu buzima bwacu nta kibazo dufise cyo tuma tuje dushaka gutora kandi twoza mu masho tuje mu bintu bizwi ariko Bujumbura tumeze neza nta kibazo natwe ni sawa amahoro ni menshi kibishaje kidufashe neza kabisa voilà niba mvuze ati nico y'umuntu umuntu ahitamwe kuguma aha mpamvu tuzano kuraba abantu badukunda bo hano amatwi isubire muhira muga hari umuntu yambwiye ngo mupimye mukaguma ngaha hano ubusare mufise kuna abantu bakunda bashuhira so babiheze
shaba abarundi twese gende gukora akazi nk'abandi byo gusana ubanze ubishire ku ruhande arana kimwe ntaga iyo ntifise iyo abakunzi bacu bari mu Burundi cyabagesha bigenda gute mbwa ni hagera bisa yuko tutuma dukora turushikira isi yose abantu uko ufitana ukunda benshi bari mu bihugu bitandukanye pana none nuri none ejo utasubiye mu Burundi ngo uje mu bindi bihugu bindi uzoba ukumiriye bamwe ukunda ufitana ukunda benshi mu bihugu bitandukanye aho bisa kuzohashika je rero ibintu vy'imbeho sindabimenyera mbe hiranyisha ndiko na freezinga irasaze ndiko ndaba ikintu kimeze ariko uzomenyera sabien nawe wamenyere namubwiye nino jambo rikoti ndagusavye uzomenyera hakanye ngo ni bongo ni hakanye ko kiri mushasha aho twegana kikaze cyo kumurango tunazunguka tuzokora ikindi abantu bari buraya bakwakiriye gute neza nari ngani kubaza kino kibazo kubera ko uribuka kera hagitangura kuba izi movement z'abartiste benshi b'abarundi bazi buraya ba dramati bakiza basabi bakiza ubwa mbere bakiginga bakiza ubwa mbere barahari amakomantere avuga ngo barashikino bagasha bakigwa nabi bagashikira ngo ahantu hameze nabi ibintu nk'ivyo onye experience yemeze gute ko barakiriwe neza n'abantu bari nga ufungura bien uryama ahantu hasa neza hose ni sawa byose ni sawa umva ntiwira manta nta kibazo nakimwe mfise meze neza nakanzwe n'imbeho cyane nkishika mbwa bisike byose bibi hamara kibazo bambajije ngishika bwa mbere ngibura ahabonye wose bwa mbere uje kandi je ni rya kabiri imvye bro amenyereye maze gutembera nakubwira maze kuja nagiye Hollande nagiye Swede nagiye mu Faransa naraje mu Bubiligi narahatembereye bwabo ubu nshaka kubatembera gose ibirutu uko nabatembereye ubwa mbere inshallah yandanye baba lift mugabo banye lift ndazagutora uzompa lift kibazo nuko ushaka kunsiga ngaha ndagusiga ngaha ngiye utavuye ngaha sinzohava ngomba kuzumu paka tugeze gutaha wo mugabo twaje imbere yanje donc faut kutaha imbere yanje kubera twaje na sabiye ko ngaha banze jewe numugira ikibazo azanya ngo n'abazungu bo ngaha bose ibi rero habonye gute ugerageje kuraba ukuntu wahumva ukuntu habona muri Facebook ni waragize ijya wow ndashitse buraya nararyohewe kubera ko ibintu bisanzwe uko biri kose ni amahirwe atagirirwa bose nkuko bavuze araho byankira gushika hano ariko nabigiye kicaba kizogera baze jewe naragiye kuba mbonye ishaka ry'Imana rishitse kuba ndasenga nabikubwiye mu bintu wabonye byakuryoheye cyane burane biki abantu bafite umutima uri utakunda nabikwereka ari kwereka umuntu mutari kumwe nakwereka ko mutari kumwe bari droit au but kubera ko benshi maybe ngira ngo baba bari busy mugabo wo muri kumwe ko yarabikwereka barafite ugukunda ukunda byanyabyo cyane byo vraiment kubera ko umuntu anza guhebera time yiwe hano hari umuntu ari inyuma abonye manager wanje hagiye hari umuntu aje kuntora rimwe nishika hano ashambwira ngo wahejeje kwitegura ngo yatego ntaroga ncandoga ndambara ari hanze shitse yambwiye ati hano time is money ngani yagukariye bishoboka rero yambwiye ati hano ikintu cyose ni umwanya wacu twagiye nyene yari umwana mwiza vraiment rero cyomba umuntu abantu bo ngahanya ugukunda byanyabyo kubera imyanya ni mike n'amasayo ngaha numenye ukuntu yirutse ino hara kare kantu kizuba bwa mbere rero sasa uko turatembera n'abo twazananye bose ba Pole ba Miri bande chanda kusamba turi sambiri jewe ko ramfotora yarambwiye ati muta telefone yanje yapfuye canke imeze gute kamuza pura kanambira tuko sambiri ni hivi bwira butevye ejo ariko na waka sambiri yego muri samahoro zwagyaka gushika 23h 22h yabimenyereye okay woni bisanzwe ni bisanzwe namenyere je byarankanze ubwa mbere yo nanje byarankanze pe je ubwa mbere na deprimier ariko nivyo kubera ko iwacu ntikigeze tubibona just nzi ko bibaho kuko kibataje ubwembe ko bimeze iburaya ko izuba rihera 22h mbwira ngo nzani kote ngo susu nziguriye hano sema kubwiye
c'est vrai waje uzi ko hameze nk'Ibujumbura ntibakubwiye meteo ntibakubwiye ngene hameze ko hakanye maybe ko tutegura cyane twashushe no kuza nta muntu yambwiye ngo harakanye ngo uzuzanye amakoti nako turimwe nazanye kabisa nagiye bya y'ubusani by'Ibujumbura cyangwa atahurapfa barakubita experience yawe rero hajya muri Ganzi nabibonye mu nzu barimwo bakiriwe n'umugenzi wacu umugenzi wanje Daniel yubaho hari n'umwana mwiza gose Big Dan niyo yankwaye muri Orlando Antret yarabimbwiye yankwaye Orlando n'umwana mwiza cyane vuma nateza kumenya amakuru yawe uko uza uzusanga ameze neza uwako ntegura karere ureko ko gipanze bien niza kugira abako bari muri azo gutora kuri airport nivyo amuvyuye kandi we yantoye vraiment Big Dan merci beaucoup uratesa n'umwana mwiza gose anyways imunzi mwashikiyemwe haba hari ambiance ngene y'umuziki ya studio abartiste na Miri na Joel hameze gute shaka kumenya ngene munzu mwe abantu muzora kina kiganya mutakiraje mugenzi nzobica kora ko imbeho iranyishe ngira impotore kirabe kabisa mutakiraje mutakirabe nzo shamfa ko imbeho igira impotore ambiance yo munzu imeze gute kwani bazikari nibuzikagemera mu banye munzu muri benshi rero Amiri ni nk'ubwa gatatu ndamubonye mu buzima ariko nsanze ari umwana mwiza wa Atari nawe Joel nawe tuziranye ariko si cyane bose nasanze ari abana beza bya Atari nyene twarahuje vibe mwisanze mu mahanga mu nzima twitikoye ibintu byacu ko turi Bujumbura ko twe turi hajya turabagenzi nyene nabonye ariko araproducer imiziki kandi imiziki yawe ikakogwa yego kuva tugishe turiko twa recording barakorana production Jean Amiri na Joel banashize ko nimero wa booking bari mvye hano bakora imiziki yego nabibonye birasaza kandi nabyo ati hari imiziki izosohoka yakozwe ndi hajya anye muzoyabe ifako hitinga kubera birabe kabisa jewe ningake nja mu zakora ku indirimbo rero indirimbo zizokorerwayo kumva ko zakorewe iburaya muze muzira bikora ko zibazatwaye phone nyinshi ndaje kugira ngo bahura abafite hano gusa ni ibintu birefu ni ibintu bigoye uzokora ama video none narakoze ariko ukanza ni kure cyane ukanza ni kure kirazira gupfusha ubusama higo nkaya n'amakosa anyways mu makomentari kuri Facebook yagutwengeje kuvuja ujibura canke yagushotse na yahe bambwiye ngo guma ngaho nzugaruka okay nje mfite dream ndende msindo turi hejuru cyane abona kuri Facebook nawe kujana n'abantu bonga navyo sinagenda abantu bari mu makomentari kuri Facebook sumba jije none bakubwiye ngo bambwiye ati ntugaruka nkakora kuri airport Waza gutera amabuye ariko je sindoto ndende msindoto gushikira abantu bose bankunda bari mu bihugu bitandukanye pana hano gusa barabigiye bifeza papa sigiye ava muri Australia baramutuze we kilo fa we niko tushaka kuja muri Australia mukagaruka ngaha anya wakijujuwe mugabo washi ntibirenze cyane ikiza no hose twojayo kabisa kandi turabyifuza no guma ngaha abakunzi ba Siren baba muri Canada Amerika hehe cyangwa handi abarundi bacu bakubura rega turakene n'ubundi bwacu ko buguma butera imbere nabwo ifiko abantu babishira mu mutwe ko imbezo kubita we bize shuryama nuko biganiro cyo tukubura tuja gukora kandi kazi kawe tukatwinza amafaranga menshi ku muziki kugira ngo ubeho ariko chabihera umuziki wawe none biganiro ntibikenewe birakenewe cyane ningorane hemwe rero ndagiye Joreme kumubaza ibindi bishinga imbehira moto iranyishe dusubire bwa mu kindi gano kuri kiya tuzokora ikindi ko twacari ngaho tuzokora buraya tuzokora ikindi mugabo ubuye biranze mugabo ubereke kare kavyuka ari hari yanye barakabona hari ku matara y'Iburaya urabona hibaza ngo turi mu Kamenge umutwenzi ngahara nabonye hameze nko umutwenzi ndikangenda oya nta mvuga kumugaka umutwenzi ni heza rega n'impamvu hasa n'Iburaya turashimisha ko mwarabyina kiganiro je ko mwaryohewe turabatembereje ngaha bahita Other Game umeze neza Tuzabwira n'umwana y'Iburaya ego ko turi muri park iri Other Game twaje gukora kino kiganiro kubera ko narabwiye ko jewe ntembere nzo ndabatemeza abafana banje ndababwiye ati hano hantu nuku hameze hari ko warize uje just narize bake abantu barakunda kundiza bako barambwira ibintu nyene bica bindiza barakwavuga ko ryara amarira ya nyuma
ebe ariko basezera bwa nyuma wewe oya tumafarizo nazanye bambwiye so gusa atwa urudi barizo tukaine tuzogaruka atwa igana dushitse Bujumbura kenshi weke utuhari ya basha mwumvise imbata bamurikira imbata muzo mukoza yo ziragiye namwe yazifise Jenda ziratashe zihuta reka tubashimire cyane noje twamwifuje séjour iryoshe ngaha mu Birigi uzagira experience nziza abantu bahwandanya bagufata neza bakugaburira neza bagumara imbeho bagutera inkuru Big Dan vyabiharage kwa kundira za salade kujya nyene nisombe n'umukeke mwari mukekeje mwaza masinawo andanya bafatwa neza kugira ngo n'ikindi gihe agarutse azagaruka afite umutima mwiza aje kubahasha kora akazi kabona naho gutanga umunezero ku barundi hama dushimira abantu bose baje muri concert yiwe mwakoze bose kwitaba kubera ko biga biratuma umuntu afite agira courage agira umunezero kuri stage wo gushaka na Crystal event na Kiwacu event kwa bateguye kino giteramo na banko ya mbere mu Burundi iri mu bantu banzanye nego banko buyubahwe abantu mutaragira amakonti diaspora mwanda muyuguruza kugira ngo bishobanda biborohera gukora ama transaction ama virement ibintu byose bya mu Burundi uri mu mahanga turashimye cyane naho utambukindi kiganiro bye bye Siren Vibes TV